nongera ndabaha ikaze mu mwanya w'amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa 17 Kigarama umwaka wa 2021. Reka mubundire duhere kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yatanze icegeranyo c'ibizorangurwa mu mwaka wa 2021 n'2022 imbere y'inama nshingamateka na nkenguza mateka. Nayo abene gihugu biyunguruza baciye kwibarabara ry'igihugu nimero 7 barasaba kwiryo barabara ryokorwa. Hatangujwe inama kugaruka ruva mu bihugu bitanu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko bijanye n'iterambere ry'ubutunzi. Aya n'ayandi ni mukanya. Umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni niwe yari umutumire mu nama nshingamateka kuri uyu wa gatanu kugira ashikirize integuro y'ibizorangurwa na leta mu mwaka wa 2021 n'2022. Alain Guillaume Bunyoni akaba yamenyesheje ko hagiye no kubakwa ibitaro 48 vyongera kuri 30 vyari bihasanzwe mu makomine. Milix Mugisha yaduteguriye nkuru. Umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ariko ashikiriza imigambi leta y'u Burundi igiye gushira mu ngiro mu mwaka wa 2021 ushira 2022. Avuga ko muri rusangi iyo migambi ari 10 mikuru izoshirwa mu ngiro n'ubushikiranganje 15 bwa leta y'u Burundi. Umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni akaba yamenyesheje ko hagiye kubakwa ibitaro 48 vyiyongera kuri 30 bimaze kubakwa mu gihugu. Ariko abashinga amateka mu bibazo vyabo bakaba bafise amakenga ku nyubako. Bari bakwiye kwicara hamwe kapituma kugira babafashe nyakubahwa umushikiranganje wa mbere kugira bijya 30 bikore nk'ibitaro by'ukuri. Hanyuma rero cyo twiyumvira kubaka biriya bindi. Nabivuze nabisabye ciye bugufi cyane ariko ndibaza ko ababijejwe boraba hakajaho mbega hano kitari kominali itegereza kugira normizi kugira ngo duhave twubaka izindi na zimwe ziriko zirakora ku masantre de santé. Alain Guillaume Bunyoni akaba yishuye avuga yuko bagiye gukora ibishoboka byose kugira bamwe bose mu bibega bafate ingingo kugira ico kibazo gikemurwe. Washegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka nawe ku ntererano yatanze turayikengurutse kandi tuyifashe nka nkama twari tumaze kuvyumva. Burya kubaka ni kimwe mugabo gusikura no gushiramo ivyankenerwa n'ikindi. Yagoye rero yuko inyubako 30 canke zirenga ziherezwa rimwe mu n'ivyankenerwa byose bibe byatunganye. Turazi ko haba ibibazo bimwe mu bakozi n'abakoresha twosaba ko batotwarira hejuru ngo bace bavuga ngo politike ya leta yahumye amaso canke yononekaye. Ekada iratumbereye mugabo turasaba abariko barakora kugira ngo haba mu bijanye n'intwaro muri ubwo buganga abakozi bashibwe ku kazi babe titirarize baronka amanomination ku maposte. Umushikiranganje w'amagara y'abantu ari ngaho azoheza bitunganye neza kandi mu mwanya muto cane. Umushikiranganje wa mbere amenyesha yuko amahera azokoreshwa ari leta y'u Burundi izoba yarayegeranije hamwe n'ayazova mu basanzwe bafasha u Burundi. Amakonteri ibihumbi 55 niye agiye kugurwa kugira abene gihugu baronswe umuyaga nkuba bose, bivugwa na Alain Guillaume Bunyoni mushikiranganje wa mbere, aho yemeza ko amakomine 23 agiye kuronswa amakonteri ya gusa yatanzwe n'abakunzi b'u Burundi. Kurikirana umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Intego nivyo sininiya kandi byace bigaragarira no mwishigwa mu ngiro y'uyu mugambi, uko umuntu ashira mu ngiro umugambi yisunze uburyo afise. Ariko yari karakora arashobora guca amezi 2 agasanga uburyo yari yiteze kuronka bwaduze. Nayo mpamvu muri Jidezo ahubwo baciye baduza
gushika ku gitigiri cyaho bazogura amakonteri 50,055 mukaba mwumva rero ko aho kuba 17,000 bizoduga bikigwiza inshuro hafi zitatu. Hari rero n'imfashanyo twavuye turonka muri banki y'iterambere rya Afrika izotuma ku masantre atari make hajaho mbere n'amakonteri azotangwa ku buntu kugira ngo umuyaga nkuba ushobore gukwira ari mwinshi. Hari amasantre 36 mu gihugu atari bwaro umuyaga nkuba zoheza karonka umuyaga nkuba. Muri 36 harimo makomine 23 yarasigaye azoca bwirizwa kuronka umuyaga nkuba nayo. Burundi burakwiye kongerezwa ibidandazwa bishogwa mu makungu kugira amahera y'agaciro yiyongere, byavuzwe na Salomo Sabimana umwigisha wo muri za kaminuza mu ruganda rwari rwatunganijwe n'ishirahamwe Parsem. Jules Verne Nakimana niwe yaduteguriye iyo nkuru. Kuri wa gatanu ishirahamwe Parsem ryatunganije uruganda mu ntumbero yo kurabira hamwe intererano y'amashirahamwe yigenga secteur privé mu iterambere ry'igihugu. Ku bwa Salomo Sabimana umwigisha muri za kaminuza, Burundi burakwiye gufatira ku mwimbo w'akanovera ko dufise isi nziza kurusha uko bwofatira ku mwimbo mwinshi. Uburundi bwotegeza gukorera ku byerekeye guteza imbere cyane akanovera k'ivyo bitego bishoka hanze. Murabona nk'ubu ikawa abantu basanzwe bayikurikirana barayiraba kuva mu mirima gushika izoshike ku isoko mpuzamakungu, ngenda kuraba mu mirima mbega hari yangireze koreshwa hari ico byo kuyica. Donc bigatuma rero mu gihe Uburundi bwoshira ingufu mu kanovera, inyungu butaronse mu novuga mu matoni le quantité bwo bironka muri ako kanovera kugira igiciro gikomeye ku isoko mpuzamakungu. Aha ni mu cayi no muri kawa. Ibyo rero nabyo biva kuri byinshi, hariho gukurikirana ingene birimwa mugabo hariho na cyane kuraba inzego zisanzwe zijejwe gukurikirana ivyo. Kuri mu gihe igisata c'ubutare cyo tunganwa neza amahera y'agaciro yo kwiyongera. Mu gihe rero ubutare bwo cukurwa neza bugashoka neza bwozana amafaranga y'agaciro menshi gusumba ivyo bindi. Akaba yasavye ko n'igisata BBN cyo kongerezwa ubushobozi kikaba nk'ibindi bigo byo mu karere. Muri ivyo bijanye n'ivyo cyo gushora hanze nuko ishirahamwe risanzwe riraba yuko ivyo bishoka hanze novuga bikwije ivyangombwa les normes standards internationaux ryoshirwamwo inguvu gose, inguvu mu vyerekeye uburyo, mu vyerekeye ubuhinga bw'abakozi baho na cyane nico kigo nyene kikaba nk'ibindi bigo novuga bwa accreditation canke bigafatwa ku rugero rumwe n'ibindi bigo byo mu karere canke ahandi, ku buryo umugwiza atunga gomye kuraba yuko igitandaza cyo gikwije ivyangombwa bitaba ngombwa ko kirungika hanze. Muri ico gihe rero nivuga yuko gushira ingufu kuri BBN ari ikintu gikomeye mu migambi yokorwa muri kazoza ka hafi nakakure kugira ngo uteze imbere ico gisata cyo gushora hanze. Mumenya ko Burundi bugishora ibintu bike cyane mu makungu gereranije n'ivyo bwinjiza bigatuma amahera y'agaciro yinjira aba make. Abantu muri zone ya Musaga baridoga ko ivyuma vyabo bihononokarira bagasaba ko iryo barabara ryokorwa. N'inkuru ya Kante Bizimana. Iri ni barabara ry'igihugu nimero 7 muri commune Muha zone Musaga mu gisagara ca Bujumbura. Iryo barabara rikaba ryarabomaguritse ku buryo uruja n'uruza rugoye bivuye ku bafise ingendeshwa bahunga ibinogo biri muri iryo barabara, mbere bikanahakwa gutera impanuka nkuko twavyiboneye. Uyu afise ingendeshwa y'ipikipiki agira ati duhura n'ibibazo byinshi iyo duciye muri rino barabara. Ucamwa yana barabara n'ibintu bigoye gose kubera barabara mana risanzwe rimeze nabi kubera ryarimburutse, natwe abamotari biratugora cyane nk'amabisi ngaka Musaga. Barahunga ibinogo nayo bakadusanga iyo turi basanga isanganya rirabaye ko yabaye isanganya ko ivyo binogo usanga tugiye kwa muganga bakaduca amafaranga menshi nayo atayo dufise. Ufise ingendeshwa bakunze kwita tukutuku nawe akagira ati ibibazo ni byinshi nyene ahantu tucameze nabi, nk'ubu urabona twese dukeneye guca heza, uraja kwepa byo guca heza ugasanga uhuriye n'uko arigira
ari priorite ugasanga muragonganye muteranye ibibazo shankora ko imvura ikiragwa nyene ugasanga ibiziba vyaretseyo bitarukirije ko abantu murumva twese dushaka guca heza. Ivyo biruko mu gihe bamwe mu bafise ingendesho y'imiduga bavuga ko atayikoze kw'iryo barabara kwiyunguruza bizohava bitoroha kubera imodoka zabo zihononekarira. Itorokanizo ry'amakuru ABP kuri uno munsi wa gatanu yashize ahabona amafoto babise muri kahise kubwa Nicola Baranjurwa arirongoye akavuga ko bizofasha ugwaruka kumenya akahise. Tumukurikire. Duhejeje gutunganya igikorwa cyo kwerekana amafoto yafashwe n'abahinga n'abajejwe gufata amafoto mu itorokanizo ry'amakuru ABP n'amafoto yafashwe kuva kera imbere yuko Uburundi bwikukira gushika kino gihe uno munsi. Igitumye rero dutegekanya iki gikorwa ni kubera ko abantu ugwaruka rw'ubu usanga rutazi kahise k'igihugu. Rero twashatse kwerekana amafoto yagiye araranga ibihe bitandukanye kuva kera gushika uno munsi. Ayo mafoto akaba azofasha ubwo gwaruka kumenya kahise ku Burundi, ingene abakera bari babayeho, ingene imbere y'umuzo wa Kavantara bari babayeho abanyagihugu, n'ingene bari babayeho muri ico gihe abanyamahanga bari baje, n'igihe abanyagihugu babayeho. Rero ni kugira ngo ugwaruka rumenye kahise ku Burundi, kahise k'abavyeyi babo ingene bari babayeho. Ugwaruka ruva mu bihugu bitanu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko rusabwa guha agaciro ubutunzi rufise kurusha guhurumbira ibihugu byo hanze. Byavugiwe mu ruganda rwatunganijwe n'ishirahamwe Amahoro Iwacu hano i Bujumbura. Arlette Mugisha yari yadutorokanije iyo nkuru. Abanyafrika dufise ubutunzi bwinshi ariko ntitubaha agaciro ngo kuko twabisanze uko, nico gituma ugwaruka rwinshi hagurumbira gukoresha ubutunzi bwabo bifuza kuja kuburonderera mu mahanga kandi atariho inyishu iri. Kubwa Prince Aimable Mpawe nayo umushingwa bikorwa muri Mandela Peace Center ati twisunze inyigisho twahawe turabona ko dukwiye guhindura byinshi. Akino ihinduka uburyo twiyumvira na cyane nkuko benshi bage barashikiriza biganiro bimwe cyo nyigisho zimwe bage barabivuga, bagerageje gushira ahagaragara yuko mu gihe twebwe nyine twicaye hamwe twagerageza kuganira no kugerageza kuzirikana ku ngorane zimwe twama two turabona nazo, bagiye gusanga bamwe berekana yuko izo ngorane zimwe dusanga zituvako. Agasaba leta ko yobashigikira kuko ico gikorwa kizozana impinduka. Leco dusaba leta nuko bobananya kudushigikira mu mugambi wacu udasanzwe na caca mu gushigikira ishira hamwe Mandela Peace Center rikora ko riyivuye inyuma na caca mu gushigikira ugwaruka. Ubwo ruganda rwabaye ku nshuro ya mbere rukaba rwari rwitabiwe n'ugwaruka rwo mu Burundi, mu gihugu ca Kongo, Tanzania, Kenya na Uganda. Ndabashimire mwebwe mwese mwankurikiranye, shimire cyane bivuye ku mutima bagenzi banje bayatorokanije, kandi shimire n'uwayahagarikiye akaba yari Arlette Mugisha. Reka ndabasezeye ndababwira ngo Imana ibahezagire mu byanyu no mu banyu. Murakoze.